isoni numva nisi oya mvugisha ukuri none nutiri Sammy je ntabyo iryo nibanga ryanje aracari nibanga ryanje niba ariko nimwicaranye ya none bari bicaye ngaha bagiye ariko Sammy yasigaye Nitwo turaganira kwa twirukana kera sana ndagakumbuye aka gakobwa murakabona aka gakobwa kameze neza vraiment ndagakundira agatwe kako gafite agatwe umengo ni pina ya kwastere uyu mukobwa arashigikirana amaze kunshigikira jewe amaze gushigikira Abeli Ndwayo amaze gushigikira amafilme menshi cyane bakunze ba Buja Today TV y'amamuru ngaka makuru ali update y'amakuru adateye ivumbi tariki ivumbi na gatatu y'amazi nkuko mubona turi kuri Mutima Resto Bar ahantu ari kirori kidasanzwe tugiye kura mustara dasanzwe yagize urubanza rudasanzwe arashaka kubaza ati umustara tugiye kuraba ninde ni mustara dasanzwe ndabibuza ko muri kumwe na Simon Pro Band camera muri kumwe na Nyama cameraman abishoboye akora akazi neza ni je Simon Pro nabwe ko ngiye kuzanda ba makuru y'abasare batandukanye abakinywa relesi music comedy n'ibindi bisanzwe ibintu byose bivugwa mu Burundi entertainment ndundi yose ntande zo isanga tari kuri Buja Today urashaka kwibaza ati ninde nibiki haba iki ejo nshaka kubitora utarindiye tukujane neza tugushikane ahantu ibintu byabereye nababwiye ati turi kuri Mutima Resto Bar na ahantu hameze neza ushaka gufata kantu kameze neza ahantu ushaka kumva umuziki utuje ahantu hasa neza cyane gose nkuko mubibona cameraman twagiye tuba amakuru ameze neza amakuru adasukuye amakuru adateye ivumbi amakuru ameze neza cyane ko mubona iyi ni Mutima Resto Bar akabari kameze neza ushobora kujamwo ukaronka ikintu ufungura ukaronka ikintu kimeze neza tukuba tuje mu rubanza rudasanzwe nkuko mubibona aba n'abantu bari mu rugo rubanza nkuko nabibabwiye rashaka kwibaza ati ni bande nkuko mubibona n'umustare umwe mu basanzwe bakora filme akaba tukira tubaha makuru yiwe tubahe byose ko bimeze nkuko mubibona n'abakobwa beza cyane ibyiza by'u Burundi vraiment mwabibonye nkuko mubibona turi kumwe na abasitari basanzwe bakina filime na comedy nibitangaza gose n'abakobwa beza baberewe ibyiza by'u Burundi kevurima kabushaka kubona umukobwa mwiza akobwa basa neza kabisa bashajije kandi baza akazi muramubona Sammy Kercy Gashyuhe n'abandi bakobwa bameze neza baraberewe vraiment naho wowe uri umusazi vraiment nshaka kuvuga yuko abakobwa atari beza n'abakobwa beza vraiment basa neza ndakubwira ati bandanye kora subscribe na notification kugira tubandanye tukwa makuru ameze neza tubandanye tukuha ibintu bisa neza kabisa nkuko mubibona turi muri Mutima Bar aho turiko ego kugira mushobore guhurira mu rubanza ashobore kugutumira mushobore kuba muri ko murakorana mu uyu mwanya yuko yari yatumiye Waka Live TV urabona yuko n'ibintu bya waka bimaze kuba bariko biratorangana ngaha anye byagenze gute kugira bagutumire Genial yabwo gusama kuri abastare yose agenda abangenda ndayamenya gutyo nkaza ndashika kuri tele ndabaha makuru ameze neza Cameraman ndamwemera cyane ni Nyama Nyama ndakwemera cyane ndi umuntu nubaha yakoze muri Rukundo TV nkaba naramwubaha cyane yaranitije kamera umunsi umwe vyamparanye Nyama n'umuntu mwiza ubu nagakorera ikinyamakuru Buja Today TV vyavuye bigenda neza bro ndagushimira cyane kuba ukurikirana nongera ndabatumira mukora subscribe kuri Accord TV Burundi TV ya Da Silva umukameraman mwiza cyane wo muri Waka nyibuza tubwira abakunze ba Buja TV ni Accord TV Burundi nakubwira
Accord TV. Accord? Yego. Twaje mu rubanza gufashanya nk'abakunzi b'umuziki ndundi cyane se abamasinema tuza gufasha Gashuhe umwe asanzwe akina mu bakinyi beza cyane ari umukinyi mwiza cyane haba mu sinema ya Aber Ndwayo haba mu sinema ya Sammy umukinyi yamabikora neza cyane turanamukunda cyane ndamwemera ati respect ndabasaba yuko mwogira subscribe kuri TV ya Sammy nkaho yicariye tubabwira yuko mwoja kuri Wakala TV mugagira subscribe tubabwira yuko mwoja kuri Accord TV Burundi TV yaje muona ngaha sivyo yaje muona ngaha muri bamwe mu bakozi bariko barakora neza muri Wakala TV nonge ndagusaba mona nta nimero zawe mfise wonyibwira izina ninga Simon Pro. Simon Pro. Simon Pro. Nanje ndazi yuko amunyumva nyuma ya kamera Bida Silva. Ndazi amunyumva cyane umukozi wo muri Waka atigera njyama novuga yuko jewe sinigera njyama ndiko ndakora. Bo benshi baraza kuvuga yuko nanyoye ariko ze kugakata. Agona kuzana natumwe na CEO wa Wakala TV kugira ashobore kuza gufashanya na Buja Today TV murantonga kangoye cyane kameramani wa Wakala TV da Silva Chenchemara basi ni munzi muga muranyumva inyuma ya kamera nkabana ari kumwe naye munyama. Yes yango yabwiye turi mu rubanza rwa Gashuhe numukinyi mwiza vraiment ariko arakora neza tukamuko mubona tukimwe na Sammy n'abandi bastare batandukanye basanzwe bakina muri industry ya move n'ibintu bimeze neza vraiment n'ibintu byo kwishimira aho abastare bashaka kuryoherwa bakanezerwa bari kumwe n'abastare bagenzi babo. Reka tutaganire gato reka tuganire gato na Sammy na Kercy batubwire gute baje mu rubanza rwa Gashuhe baje muri anife. Sammy fresh Pumeze neza man ndaryohewe sana bro. Ego Kercy ni bon? Ego ni sawa. Ikibazo cha mbere ni imigenderanire hagati ya Sammy na Kercy ku buryo tubasanze ngaha bicaranye mu rubanza rwa Gashuhe. Ijisho Media. 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 Hello ni Fanny Vina nashaka ndabatumirire gukurikirana udukino ibitwenza ibiki kuri Ijisho Media basha ndabatuye Ijisho Media ako hacaka ibintu by'akajagari guza hari zamabukwe hari amakomedi hari ibiki uwo witwa Nyamachoma nundi yitwa Simon Pro bako barabica biracika kandi ndababwira ni ibintu byiza cyane kandi nongera ndabankohaja nukuri ndabakunda cyane mwa. Reka mbaze Sammy. No Sammy wava mbeje reka mbaze Kercy. Kweri kije ntokubesha. Kweki ntokubesha. Sammy twishure wewe. Kuvyerekeye ni yahe migenderanire hagati ya Sammy na Kercy turese ko bakina na film? Ni yahe migenderanire hagati ya Sammy na Kercy uretse ko bakina na film? So nukuvuga Kercy numu sister wanje turakina na inde Kercy numu sister wanje ni nkamushikanje my sister ni my kitumbulangano ni my biose. Kercy ni yahe migenderanire hagati yawe na Sammy? It's my blo. No mu blada no mugenzi no muhanuzi. Fisa amakuru buga kuretse gukina na filme hari handi ibindi bintu muhuriye ko atari filme. Oya nta bindi vrem. Labanga muri kumwe mu rubanza nta undi muhungu muri kumwe niwe muri kumwe kubera iki Sammy? Aba bose sibo. Niba ariko ni mwicaranye? None bari bicaye ngaha bagiye. Ariko Sammy yasigaye. Nitwo turaganira kwa twirukana kera. Sana ndagakumbuye akagakobwa murakabona akagakobwa kameze neza vraiment ndagakundira gatwe kako gafisa gatwe umwengo ni pina ya kwastere mukuri kw'Imana
sivyo ga bebe. Ama turiko turavugana ukuntu tugiye kurekura filme bita Inkovu z'Urukundo izorica kuri Mr Sammy official. Twaje nga muri Anife yumwe twabikinanye nawe nyene. Ego Fisa amakuru bavuga ati Sammy nyuma yo gukunda abakobwa benshi bageze kuri Kercy. Fisa amakuru bavuga yuko uretse ko Kercy mukorana no kubo mwa munakundanye de umuco Sammy ntutubeshe kandi yuko je na Kercy turadupomporana. Kimana nta ni bezi maze kugukubita ni bezi kuva nigana ndamukubita. She's my sister now bro. She's my sister, she's byose na kazi only. Ego. Okay, niye migenderanire mufitanye na Gashuhe ku buryo uri mu bashoboye kuza muri Anife yiwe. So no kuvuga Gashuhe, ikintu ca mbere Gashuhe twarakoranye filme bita Urukundo nyakuri murayizi yace kuri Mr Sammy official. Nubu kandi twarakinanye ndi filme bita Inkovu z'Urukundo. Nakinanye na Gashuhe na Kercy nyene na Chiza le comédien na Ake Sidani umuririmbyi. So no kuvuga na Linda na basisi na Leminais. So no musiro twageronga guserebura kuri Anife yiwe gutamba ndombolo gutamba tiliwanzenze gusa Sammy mwarakagira urubanza rwa Anife ya Rukundo TV. Kercy nk'umukinyi mukorana muhuriye kuri byo ntitwamubonye kubera iki Kercy? Rukundo TV Burundi heruka kugira urubanza rwa Anife yabo ntitwakubonye uje kubashigikira kubera iki? Yo nari nagiye ahandi hantu kuri. Canke Kercy nta gushigikirana afise muri ibi. Oya ndabifite. Uyu mukobwa arashigikirana amaze kunshigikira jewe. Amaze gushigikira Abeli Ndwayo. Amaze gushigikira amafilme menshi cyane. Ahubwo uyu mukobwa vraiment afise umutima yisangije. So ari abantu babona abakobwa bakina bakavuga ati bajya abakobwa bajya ni bajya barahejeje neva. Uyu mukobwa afise umutima mwiza vraiment. Nimba mu Burundi ho bakiri umukobwa akiri nibaza Kercy aracari nivyo Kercy nabyonzi numva nisi oya mvugisha ukuri none nukiri Sammy je ntabyo iryo nibanga ryanje aracari nibanga ryanje reka Samabizi gute Samabizi gute kukiri saruyu arasaruyu ugishokoro ko mu maramaze iryo nibanga ryanje urabi canke baramaze gupompora sibyiza ndamukunda cyane nimba ari umukinyi nkunda adakina muri Rukundo TV azi gukina nemanga ni Kercy ndamukunda cyane vraiment. Sammy okay kuza muri Anife ya Gashuhe bikwigishi muri Anife ya Gashuhe binyereka bwa bumwe bwo muri Ndundi filme yagize umunsi mukuru naje kumushigikira naje kumwereka yuko dukundana niyo mpamvu that is the why we are here. It's so nice now but I'm coming there to see yawaga. Kercy akajambo kame kuri Gashuhe mugenzi wawe yagize Anife. Bipfurije kuramba kugira umunezero uyu mwaka umubere w'umugisha. Happy ibintu nk'ibyo nyine. Abakunzi ba filime Ndundi akajambo babwira kuri filime My Family buyamaze gusohoka ushaka kuyisanga kuri channel ya Bere Ndwaye. Abakunzi ba filime Ndundi abakunzi ba My Family yamaze gusohoka part 2 mugende muirabe iraryoshye cyane filime Inkovu z'Urukundo nayo nyene umunsi wa kabiri umwobo w'urukundo mutayibagira umwikomo ijya yibanyitwa gute Ibanga seri mutayibagira zose mujeko hose Today TV vraiment muba nubwo muhatwe gukubitwa. Sammy tubashimire cyane. Sawa Kercy tubashimire nzira yuko na ejo canke jya ejo tuzosa tugane. Mwakoze cyane namwe naho mwatuvumbuye nyata. Abakunzi ba Bafatiwe TV turabashimiye gati asigaye gusa ko tuganira na Gashuhe washiye kugira urubanza atubwira ko yiyumva kuba bagenzi bashoboye kumuhimbariza isabukuru yiza atubwire n'imyaka afise ndaza kuyibabwira ntimugire ikibazo muraza kuyumva
mwe ari abantu bifuza Gashuha afite imyaka ingahe Gashuha amaze imyaka ingahe ibyo byose ndaza kubibabwira muraza kubimenya ni Buja Today TV to get you can move forward.